Abanywanyi ba Kuri Canaan TV. Uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi numafise umunezero mwinshi ukubakira mu butumwa bwiza tugiye kuganira uyu munsi. Ariko imbere yuko ntangura kuvuga ijambo Imana yashyize ku mutima wanje, nari nifuza kubanza gusengana namwe kugira ngo umuhemu w'Imana andongore kandi namwe abafashe gutahura ijambo ry'uyu munsi. Mana data rugira vyose uri mu ijuru, Mana yera, Mana nziza, ndaguhaye icubahiro n'ishimwe bikubereye kuko uri Imana ifise integuro nziza. Wanteguriye mukunzi wanje kuvugira ubutumwa kumbonesha kure izofasha benshi mw'isi. Ndakwihaye wese nk'igikoresho cawe, ngwino ubane nanje, uzunshoboze kubera umugisha bazonyumva bose Mwana. Ni wewe nizigiye kuko uhagaranye nawe ashobozwa byinshi. Sengera n'abanywanyi bose bazokwifatanya nanje kumviriza ubutumwa kuri iyi mbonesha kure. Uzubampera umugisha kandi uzubaha amatwi yumva cyane kugira ngo ribafashe ijambo rizovugirwa ngaha. Urakoze Mana kuvyemeye kubinkorera ukabikorera na bene data, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Ndanezerewe rero kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanje ngo tuganire. Ndafise ijambo maranye iminsi ryakoze ku mutima wanje, hanyuma nifuza kurisangira nawe kugira ngo nawe wumve ko Imana yacu iyo wemeye kugendana nayo, iyo wemeye kurongorwa nayo, ntawe utagera kandi ntacyo udashobora. Nasanze ikibazo kimwe kihari, abantu benshi ntibemera kugendana nayo, bemera kubabera umukiza gusa ariko ntibabera umwami. Umwami ahari araganza kandi yomeye ko akuganza akujana neza. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana, turabe umuntu yemeye kugendana nayo kandi mugirira neza. Reka dusome mu Itanguriro igice ca 12, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 4. Haravuga ngo ihamagagwa rya Aburamu. Uhoraho abarira Aburamu ati, va mu gihugu canyu no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi bazogire umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma. Kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izohegwa umugisha. Nuko Aburamu aragenda kuko Uhoraho amubariye. Amen. Iyi nkuru y'umugabo yitwa Aburamu, nukuri abantu benshi barayizi, warayumvise kenshi, ariko ndasenga Imana ngo yigihishurire ukundi gusha, umve ko nawe ibyo yakoreye Aburamu nawe ushobora kubigukorera. Haleluya. Kuko Imana yacu ni Imana idatoranya ku butoni, ni Imana igirira neza umuntu uwo ari we wese. Haleluya. Umuntu uwo ari we wese yemeye kurongorwa nayo, Imana imugirira neza. Mwumvise ivyo Imana yabariye Aburamu, kandi kugira ngo Imana imubwire nuko hariho inyifato Aburamu yagize, nuko hariho umutima Aburamu yagize. Kuko ngo Aburamu se yadandaza Imana, yacura Imana akazidandaza kuko basenga ibigirwamana cane. Hariho Imana zigwisha imvura, hari zitanga uruvyaro, hari zitandukanye. Hanyuma ngo bakavuga ati, none izi Imana data akora natwanikira tukanura, nizo zaremye ijuru n'isi, nizo zaremye umuntu. Aburamu agira yumvagize inyota, yumvagize ishaka ryo kumenya Imana by'ukuri. Imana iravuga ati, nukuri ndatomboye ko ndonse umuntu afise umutima wo kunywana nanje. Haleluya.
imana ngo igira iki iramuhamagara. Haleluya. Imana iramuhamagara iramubarira ati Aburahamu nabonye umutima wawe atari ku uyu munsi kugira ngo ndakwiyereke by'ukuri ndagomba kuva huri. Haleluya. Iravuga ngo uharahabarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu bwoko bwanyu. Igituma Imana yamusavye ngo ave mu gihugu ciwe no mu bwoko bwiwe, urumva ivyari mukikuje byari biremereye. Hari ahantu ushobora kububa hakaba hakorera ubushobozi bw'umwiza bikagusaba kurinda kwitandukanya kugira ngo ushobore kumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Utaritandukanya bidashoboka na gatoyi kumva ijwi ry'Imana. Rero nawe uyu munsi ndazi ko ushobora kuba wifuza gukorera Imana. Mugabo ukamuri kuribaza uti kubera ikije Imana itashikana ku rugezo rwo gukura. Hariho inyifato urinda kugira. Urarinda kwitandukanya n'ibintu byose Imana idashaka. Haleluya. Uragomba kwitandukanya ukava mu kibanza Imana itakugombamwo, kuko hariho ibibanza abana b'Imana bagenderamwo ugasanga ntibashobora kuzana kugaragaza ubuzima bw'Imana. Bigusaba rero kwitandukanya kugira ngo Imana ishobore kugira iki, ishobore kugukoresha, ushobore kugenda nayo, ushobore kumva ijwi ryayo. Haleluya. Aburahamu rero Imana imutegeka kuva hehe? Kuva mu gihugu ciwe. Imutegeka kuva hehe? Kuva mu bwoko bw'iwabo. Haleluya. Umva ngo no mu nzu yaso uje mu gihugu nzokwereka. Nawe Imana hariho ahantu iri kwiragushaka, hariho ahantu Imana iri kwiraguhamagarira. Haleluya. Irashaka rero kugira iki, witandukanya n'ibyo wagenderamo. Izo ngeso zakwizingiyeko usabe inkomezi. Haleluya. Usabe inkomezi. Imana iriteguye. Imana irakeneye abantu bayikorera. Imana irakeneye abantu bagaragaza ubuzima bwayo. Haleluya. Uyu munsi ijambo ry'Imana ririko riragira ubushobozi butuma abantu bifuza kuba kuza mu byo twamenye, kwizera Imana twizeye. Kubera iki? Kubera hari ibyo tutahevye, hari ingeso tutahevye, hari ibibanza tutahevye, hari inyifato tutahevye, ariko Imana iri kwirakubarira muri iri jambo, nanje iri kwirambarira ngo tuvemo. Hari ahantu tugomba kuva, hari intambuko dukwiye kugira ngo Imana ishobore kugaragaza ubuzima bw'Imana, hama n'abantu bifuze kumenya Imana twamenye. Haleluya. Haleluya. Imana imaze kubwira ivyo Aburahamu ikimubwira tumva niwabikora. Haleluya. Niwabikora ishiraho isezerano. Uyu munsi biratunanira gushika mu masezerano kubera hari ibyo tutahevye, hari ibibanza tutavuyemo. Aburahamu umva ibyo yamubwiye ngo niwemera kuva mu nzu yaso ukemera guheba igihugu cyawe, ukemera guheba byose, umva ico nzogukorera, ngo nzoguhindura ubwoko bukomeye. Haleluya. Kugira ngo Imana iguhindure ubwoko bukomeye, urumvise ko ari byo ubwirizwa guheba, hari inyifato urinda kureka. Haleluya. Kugira iguhindure ubwoko bukomeye. Amen. Ngo nzoguha umugisha. Urashaka kuronka umugisha w'Imana, emera kurongorwa nayo, emera kugendana nayo. Aho ishaka kugucisha wemere kuhaca, kuko abantu benshi ntitwemera guca aho Imana ishaka kuducisha. Hari aho igomba kuducisha, hari ubuganda igomba kubanza kuducishamo, iduhingure, idukuremwo abakozi bayo, idukuremwo abana bazima bumva ijwi ryiwe, bubaha ikigomba. Haleluya. Ngo nzoguha umugisha, ngo izina ryawe ndarigire rurangirana. Aburahamu yabaye rurangirana, n'uyu munsi tuherega umugisha muri we. Haleluya. Kubwiki? Kubwo kubaha no kumvira Imana. Natwe Imana irashobora kuduhindura abarurangirana, irashobora kuduhindura abakomeye, ariko bidusaba sacrifice ikomeye. Haleluya. Iradusaba sacrifice. Aburahamu yatanze ikiguzi gikomeye. Ntivyari vyoroshe gusiga umuryango wiwe, ntivyari vyoroshe kuva mu gihugu ciwe, yumvise ijwi gusa. Imana nta muntu yari bwayivuge. Jewe uyu munsi none ayikurikira kubera ndamaze kubona Imana yakoreye ibitangaza, ndamaze kubona Imana yagiriye neza. Bibiliya ndayifise hano, nta Bibiliya yari afise, nta muntu yari bwumva yivuga, ariko Aburahamu yumva ijwi gusa, tazi niyo rizananye, aremera arakurikira. Haleluya.
nguko kwizera Imana iri kwiraturondera mu bantu b'Imana kumva gusa icyo Imana ivuze tukacuba uko nyene. Haleluya. Niho tuzobiki tuzobarurangirana. Uyu munsi go duherega umugisha Aburahamu kubwo kwizera. Uyu munsi twitwa uruvyaro rwiwe mu kwizera kandi siwe yatuvyaye mu nda. Haleluya. Ntidufise n'ubwoko bumwe ariko mu Mana dufise ubwoko bumwe. Kubera iki? Kubera yizeye Imana. Arahaguruka aragenda atazi yaroye. Haleluya. Aburahamu Imana imuha umwana mu busaza bwiwe. Aremera aramutanga Imana imumusavye. Haleluya. Iravuga ati iyamumpaye mu myaka 100 na Sara afise imyaka 90 izomuzura. Yari yizeye Imana 100%. Haleluya. Haleluya. Nico kintu nkwifuriza muntu w'Imana kuyizera. Imana ntitetereza. Imana ntihemuka. Imana ntireka gushitsa ibyo yavuze ariko kenshi twebwe nitwe tuyitera umugongo. Haleluya. Ngo aravuga ngahaye ngo abazogahezagira nzobahezagira kandi uzokuvuma nzomuvuma. Urumva imuha isezerano rikomeye ko uzohirahira akamugwanya azobashoje urugamba rukomeye n'Imana. Hinga nkubwire muntu w'Imana uzutinye abantu vy'ukuri bagenda nk'uko Imana ishaka. Uze wirinde no kubasotora kuko ubukoze mu mbone jisho ry'Imana. Kuko yaravuze ko abayubaha iyo n'intambara ibyutse sintabari y'uwo muntu abari iyo Imana. Haleluya. Ngo abazokuvuma nzobavuma abazoguhezagira nzobahezagira. Haleluya. Ngo kandi ngo muri wewe niho imiryango yose yo mwisi izohega umugisha. Iki twakivuze. Haleluya. Amahanga habwa umugisha kubwo kwizera kwa Aburahamu. Duhinduka abuzukuruza biwe, duhinduka uruvyaro rwiwe. Haleluya. Atatuvya ariko kubera kugenda uko Imana ishaka. Haleluya. Ngo nuko Aburahamu aragenda ngo nkuko uhoraho amubariye. Haleluya. Icompa ukiyemeza Imana ikagufasha ukagendana n'Imana. Isengesho mfise muri uyu mwaka naravuze ngo Mana uzumpe kugendana nawe. Haleluya. Uzompa imbaraga zo kugendana nawe. Rimwe na rimwe biratugora ariko Imana iratubuze. Haleluya. Na Aburahamu nawe byaramugoye ariko yarafite umutima wihana. Haleluya. Tugira umutima wihana. Tugira umutima uciye bugufi. Ntacyo tutazoshobora. Rero niryo sengesho ngusengera nanje niryo nisengera ngugira umwete usenge kugira ngo uhabwe imbaraga n'ishurirwa ko kugendana n'Imana ari umugisha udasanzwe. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire murakoze mugire umunsi mwiza. Mana datarugira byose uri mwijuru ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Nyemerera uriherekeze mpemu yera rishike mu mitima y'abana bawe bayuze baririmbure ko bagira intumbero n'ishaka ryo kugendana n'Imana kuko nta wagendanye n'Imana ngo imute mu nzira, nta wagendanye n'Imana ngo amaramara. N'ijambo ryawe riravuga ngo nta mavi yafukamiye azokwigera kugwa n'isoni. Rero ndagushimiye mukunzi ko wemeye guhezagira umuntu wese azokumva ubu butumwa kandi bukamugirira ikimazi. Icubahiro nishimwe bibi vyawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo senze nize kuvyumvise. Amen. Amen. Mwarahezagiwe ndabakunda cyane.